turiko turiga ku ijambo rivuga ngo birakwiye ko dukora igikorwa wacu wadutumye akibona kuko bugomba bwire aho atawugishobora kugira ico akoze. Ndashaka umvira nateguye byose ndavye umwanya ndabona ntushobora no gushikana icakane cyabyo. Ngabo ngomba suka umutima muri kino kibanza umuntu wese ari muri kino gikorane atahura umutima uri nyuma y'iri jambo ari wo mutwe ugize iki gikorane cy'imisi muri Gravity. Bariko barahimbaza agataho imyaka 10 shengero rimaze. Imyaka 10 garo gisigura perfection. Garo gisigura kintu cuzuye. Naho Imana iza kongera kandi gusura kubakoramwo umurimo ukundi gusha. Imyaka 10 twe twarayigize muri CRG. Uri kurumva ngo perfection ijambo rivugika neza mugabo perfection irimwe amarira menshi yo mwibanga. Perfection irimwo ibimazi byinshi birenze ibyo umuntu aba yaratanze imbere. Perfection naho Imana ikubita itakubabariye. Perfection naho Imana ifyonda gushika ku kanyuma. Perfection naho ushobora kuvuga nka Mose ngo kubera ikumbabaza. Perfection naho Imana ishima kugucisha mu nzira yari yarakurinze gucisha mu kindi gihe. Shaka kubwira Gravity cyane no mwongere mukuru. Perfection nibihe bitoroshe. Naho Imana ikwereka imitima y'abantu muri kumwe imyaka yose mu maranye. Perfection naho usura kandi kubatizwa mu muriro w'igikorwa c'Imana. Ariko hagati n'ivyo perfection nziza kubera ko iyo uhavuye uba commando d'élite. Uba wawundi Imana ishobora gukonta ko mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Hari abantu Imana yemera gufata risque yo gupariya na Satani. Imana irabaza Satani, Satani uvuze ko uvuye mu isi. Haravuga atego. Imana iramubwira wabonye umusavyi wanje Yobu. Nimba uvuye mu isi surema ko wamubonye. Satani arishura Imana ati none yego namubonye. Urazi ngene nyubaha. Urazi ukungene ankunda. Urazi ngene yitondera ivyagizwe vyanje. Satani yari yibaza ko igituma Yobu yubaha Imana ari kubera ivyo afise. Ashavuga ati hamwe wovyubika woraba ukungene yo guhinduka. Wotanga n'ukungene yo kwidodombera. Wotanga n'ukungene yo tangura kwitwara. Imana amubwira ndamuzi Yobu ntanyubaha kubera ivyo namuhaye. Satani ati nyemerera ngende. Niyaguma ni pahi bari bagize yari kwari gupinga. Muze kuvuga sabantu benshi muri kino gihe cacu Imana yokwemera gufata iyo risque yo gupinga na Satani kuvirekana ubuzima bwawe. Satani abwira Imana ndekura ngende. Imana amubwira genda. Yobu ndamwizeye. Yobu ntacazoba. Yobu ntazonyidodombera. Yobu ntazomvako. Nawe twari ivyo afise vyose. Mbwa Imana amubwira ntukore ku bugingo bwiwe. Shaka kuvuga vyinshi ndakunda igitabo ca Yobu n'umutima wanje wose. Atari kubera ko Yobu yababajwe. Kubera ko Yobu ni gicapo c'ishengero Kristo akeneye. Ni shengero rica mu muriro. Mugabo rikavayo rishuza gukayangana. Birivuga ngo mu vyo Yobu yagiragejwemo byose ntiyigeze acumura ku Mana. Yobu yagumanye sagesse kuri gwa rugezo aho bitangaje kumva umugore wiwe ariko aramubwira ngo atuke Imana, Imana imukureho
mwani majambo imugabanirize ibihe byo kubabazwa. Mugabo Yobu ntihigeze abwira umugore we ngo wa mugore w'igipfu, yavuze ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'igipfu. Ntihigeze atuka umugore we. Uyu munsi ngomba nsuka umutima w'Imana kubijanye n'iri jambo, birakwiye ko dukora ibikorwa byo yadutumye hakibona. Rero Bishop uranyemerera kandi unsomere, reka duhere kuri iri jambo nyene Yohana 9, usomere imirongo ku murongo wa 6. Ucima yo projection ndayisome ariko ndasigura kugira kameme nubahira icyo bari bambwiye ko teza kwigisha, mugabo ndaza kucanza rero nkore kuco numva shaka gukora kuri uyu munsi. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye. Unyemera duge ku murongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Okay. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icyaha, nuyo cyangwa n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura tuyu ntiyakoze icyaha, kandi se abavyeyi biwe, ariko no kugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Komeza. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mwisi ndi umuco w'isi. Avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza musiga utwo twondo ku maso. Luka 14 ku murongo wa mbere nyine gushika ku murongo wa 6. Luka 14 umurongo wa 6. Ushobora kumwishura muri ivyo. Urashobora guhera ku murongo wa mbere. Reka shira umurongo wa mbere 14 umurongo wa mbere. Yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya, baramugenza. Imbere yiwe hari umuntu arwaye urusina. Yesu abaza abigishwa ivyagezwe n'abafarisayo ati mbega biremerwa gukiza umuntu ku isabato cyangwa ntivyemerwa? Maze barihorera, aramufata, aramukiza, aramusezera. Kandi arababaza ati ninde muri mwebwe afise umwana canke inka hogira igikorokera mwiriba ntiyoca gikurayo ku isabato? Ntibashobora kumwishura muri ivyo. Tugende Matayo 12:9 gushika kuri 13. Matayo 12 guhera ku murongo w'9 kugeza kuri 13. Ihute. Avayo yinjira mu isinagogi yabo, manuka, kandi harimo umuntu anyunyutse ukuboko. Baramubaza bati mbega biremerwa gukiza ku isabato? Ngo baronke uko bamurega. Arabishura ati ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? Mbega none umuntu ntaruta intama cyane? None rero biremerwa gukora ivyiza ku isabato. Okay, Yohana 5 ku murongo wa 16 kugeza kuri 17. Tubabwiza bwa Yohana 5:16 kugeza kuri 17. Yohana 5:16 kugeza kuri 17. Nico cyatumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ivyo ku isabato. Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Haleluya. 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 Tosha gukomera amashi menshi ijambo ry'Imana. Shatse kugira ngo nubwo nturonka umwanya wo guparkura aya majambo yose deje gusoma, mugabo muze kumva umutima utekeye inyigisho cyane y'ubu munsi, kandi sinza gufata umwanya munini, mugabo biraza gusaba ko unyumva mu buryo bwihuse, mu buryo unyaruka. Ejo nariko ndababwira yuko ishengero ni ikintu kidasanzwe, n'urwego rudasanzwe Imana ifise hano muri nosi, kandi vy'Imana ishobora gukora byose nishobora kubikora hanze y'ishengero. Ni ishengero rijejwe ivyo ngaha kuri nosi,
kandi ijambo ry'Imana ryaratweretse kuva ku munsi wa mbere twugurura kino gikorane hari dimanche yuko igihe Satani akorogwa ijambo ryavuze ngo mwamajuru mwe nimuririmbe nimunezerwe, ariko wasiwe na wakiyaga wewe ubonye ibara. Aho Satani yakororewe yahakorokeye nivyo afise inzigo, mugabo kandi Imana yatwavertiza d'avance yuko isi ibomye ibara. Aho turi n'ahantu Imana izi neza yuko hari ibara ritegerezwa kuhagwa, mugabo aho hantu nyene niho Imana yaciye ihagurukiriza ishengero. Yesu acavuga ikintu gikomeye ngo data sinsenga ngo aba ubakure mu isi, kubera ko nivyo isi ndazi ko hari ibara igiye kubona, mugabo sindabasengera kugira ngo bave mu isi, ahubwo uyibazigamiremo. Asarongera kandi aravuga ngo muri mu isi mufise amarushwa menshi, ariko nimuhumure kuko naranesheje. Rero ndege kuvugana namwe kubijanye kandi nico wewe ijuri kwitezeko. Tuko turavuga ngo birakwiye ko dukora ibikorwa bibadutumye. Hari umutima wasunitse ijambo Yesu yishuye, abariko baramubaza ibibazo, bariko baramubaza ko ari we yakoze icaha, arabavyeyi biwiwe, narababwiye yuko hano muri no sigikorwa cambere ishengero rifise ni igikorwa c'ubucamanza, ni igikorwa c'ubutungane. Naho Imana iciye ku ishengero itunganiriza abantu batuye isi. Nta kundi kuntu kundi umuryango wabuzobona impore atari uko wewe nk'ishengero rya Kristo uhaguruka ukamenya neza misyo yawe. Kandi agomabwire yuko natwebwe umwanya dufise wo gukora ni muto cyane gose, ntidufise umwanya muniniya. Haleluya, haleluya. So mama note gato yansome gato ndabacishize ko ejo natanguye mugabo sinabandanije, hanyuma ce ninjira mu mutima wicu ushaka kuvuga uyu munsi. Ndasoma gusa, abashobora kwandika muraza kwandika. Nariko ndavuga ibijanye n'igikorwa c'ishengero. Ishengero nababwiye ko ni urwego Imana ifise hano mu isi rwo gusangangura ibikorwa vy'umwasi wayo Satani. Miso ya mbere y'ishengero sukujana abantu muri Canada. Miso ya mbere y'ishengero sukuvugishwa ku miduga mishasha n'amazu mashasha abakristo bagiye kubaka. Ariko miso ya mbere ishengero ryahawe no guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Ibisigaye biri vita inyongera naco bivuze n'ubusa gusa. Sindikora umuntu areka aranyumva. Iki ni kintu cyambere ishengero tubwiza gutahura. Wewe uriyo kugira ngo usangangure ibikorwa by'umugwanizi. Yesu areka avuga ngo ngibi ibimenyetso bizoherekeza uwizeye izina ryanje, mani majambo ni ishengero. Yatangwe avuga ngo bazosenda abademoni, hariho ordre ihari. Imbere ko barambika ibiganza ku bagwayi bagakira, imbere yuko barinywa ivyici nta gico bibagira, icambere bahawe no gusenda abademoni. Muyani majambo ni kuvuga ngo ishengero ririho nka gouvernement ijuru ryetablishe hano muri nosi kugira ngo rihangane na wa ndafise umwanya muto yakororewe ngaha muri nosi. Gushika nganizira ko turi kumwe ishengero rihagaze neza hano muri nosi, ijuru cyariyegera abantu kuruta. Muyani majambo ishengero ryegereza abantu ijuru. Ishengero riko riraba ico ryabwirizwa kuba, ijuru riba hafi y'imiryango yacu. Abantu ntibakizwa kubera ko gusa twababwiye ubutumwa bwiza. Ndaza makameshi maze kwa sister mu buzima bw'iwanje, aho hari abantu benshi baje kwihana tabutumwa bwiza nababwiye, mugabo kubera ico ndi natahuye neza, umuntu akaza umwigeze kuza ansanga mu rubanza twako turasohora umwana, araza arambara ku birenge vyanje, arambira ngo ndarusha, maze imisi 3 nywa ntaryama, arambira ndarusha, atari kundazi benshi batabawe. Arambira ati nandi ndashaka utabara ubuzima bw'iwanje. Ndamubwira nti taha uje kuryama uzogaruke uri riside, kubera ko uburarushe. Nari nzi katagaruka, ariko yaragarutse mu nyuma. Kuva ico gihe yakira umwami Yesu, uwo nta butumwa bwiza namubwiye. Ishengero iyo ribaye ico ryabizwa kuba ijuru ryegera abantu. Iyo muri ko murabona abantu benshi uyu munsi ikintu cyose kibaye, ikintu cyose kiriko kiraba kibahungabanya, bakumva borondera ubutabazi ahandi hantu, ishengero rirasinziriye. Ikibabaje nuko uyu munsi amashengero, umunsi muri Kristo arambwira ngo ishengero ryanje rimeze nka morgue. Morgue n'ahantu munyumvirize neza, n'ahantu hari abantu, mugabo abantu bariyo n'abantu bari insensible, n'abantu batari ko barabona, n'abantu batari ko barumva, n'abantu badashobora kuvuga, mugabo barahari.
ishengero rya Kristo ntibwizwa kuba morgue, ntibwizwa kuba ahantu hari abantu ariko atabuzima bagira. Siniko muri ko muranyva muri kiro kibanza. Icyo gituma iminsi yaje yibi bikorane. Ishengero ribwiza kuba icyo ribwizwa kuba. Ishengero ribwiza kuba maso. Ishengero ribwizwa guterama. Ishengero ribwizwa kugira umutwaro. Ishengero ribwizwa kugaragaza Kristo. Ivyo rivyo bituma ijuru ryegera. Iyo ijuru ryegereye abantu, umuntu arakira mu bana atari kwera kwa musengeye. Hari umwana sizo muribagira, n'umwana bamutazira muzungu, mugabo nikora ko yavukanye inzobe nyinshi. Uwo mwana aba hafi y'ishengero ryacu. Rero inyuma amadirisha hari ukuntu ameze ku buryo uri nyuma arashobora kuraba akabona igiko biraba mu ishengero. Uwo mwana yarakiri muto, afite imyaka sinavyuka nimba 7 canke 8. Uwo mwana ari karakina aca kumbabura iriko amazi bagomba gutekesha umuceri. Ayo mazi aca mugwako. Umwana igihimba cirondoka ciwe kirashikirwa hafi gucika. Uwo mwana mujana kwa muganga barakora ivyo bakora vyose. Umunsi umwe meje kuvuga ubutumwa bwiza ku kibuga, hari match yari yabaye, hama tuvuga ubutumwa bwiza. Papa warazarandaba arambwira ngo umwana wanje yakuntumye ko, arambwira ingene ibintu byose byagenze, atarambwira ngo yambwiye ngo kandi yabwiye n'abaganga ati naho muri ko muramvura apotre Keva ataje kunsengera sishobora gukira. Papa wabimbwiye sinarindiriye gukora ikindi kintu, nace nasi imodoka ca turajana. Uwo mwanda mushikire baranyerengere umwana ameze, muravyumva nyene abantu bigumba gumba, nagize ibigumba gumba byinshi cyane gose. Mugabo ndabaza umwana muzungu kubera iki wabwiye papa wa na mama wawe n'abaganga ko nta gusenga utazokira. Atarambwira ngo ndazi mpora ndaba ingene usengera abantu, atukungene numva ameze. Ivyo bonkora byose nta nakimwe byoshobora gushikako wewe utansengeye, wewe uri umukozi w'Imana. Cyaramaza muzungu ushaka kuzobikini wakura. Atarambwira ati je shaka kuba ibintu bibiri. Ndashaka kuba umuganga kandi ashaka kuba nanje umukozi w'Imana. Ndabaza kubera ko ushaka kuba umuganga. Muzungu arambwira ngo kubera ko abaganga baritaha abantu bababaye. Kubera ko ushaka kuba umukozi w'Imana, ati kubera ko ngene wowe ukorera Imana. Ishengero nido ryegereza abantu ijuru. Numva ameni meze neza. Ica gatatu, ishengero ni nyishu y'Imana kugira abantu babeho uko ijuru rishaka. Hari kungene ijuru ryategekanije ubuzima bw'umuntu wese hano muri nosi ukungene azobaho. Mugabo ushobora gutuma ivyo bikunda suwundi ni ishengero. Cyo gutuma uyu munsi ndaza kubahambarira. Paul Musuma yaranse aravuga ngo Imana irabingingira muri twebwe. Na ndumva Imana igiye kubakarira iciye muri jewe. Okay? Nyarukiriza. Aha. Impa manote. Juste amanote. Okay? Ishengero ritwaye umutwaro. Reka nongere ko w'Imana. Bwira umuntu hariho ndi wati Imana irafise umutwaro. Uti kandi Imana irafise ibiriza. Ariko uwo mutwaro Imana ifise yawuremetse ishengero. Ni ishengero gikore mutwaro. Ishengero ridafise umutwaro. Ishengero itariko rirarira. Iryo si ishengero. Iyo ni association ni kintu kindi. Sinzi n'izina twocita. Ishengero aho riri hateza kuba umutwaro. Ishengero aho riri kuko ivyo Imana izokora vyose icishije ku ishengero bizova mu mutima ukishengero rikorera babazwa ririzwa n'ibiriko birariza Imana. Kumenya ibi no kumenya uwo twubatsweko nico turi muri we biduha kubaho turiko dushitsa. Narakibabwiye ejo katishuyo. Katishuyo ni jambo Yesu avuze ngo amarembo y'ikuzimu ntazo rishobora. Shall not prevail against it. Kubera iki ishengero n'ugwego ruteye ubwoba ko guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Amen. Are we done? Bien. Shaka unsomere rero Zaburi ya 82 ngomba mvugane n'ishengero. Ngwino. Uransomera uhere ku murongo wa mbere. Zaburi 82. Ndaguhagarika. Yego. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Ihagaze mu ikombe ryayo.
icira abacamanza urubanza. Icira abacamanza urubanza. Mbwira umuntu ari wawe ngo uri umucamanza. Cyane gose uri umucamanza. Mu bikorwa tubwiza gukora hakiri ku murango, hakibona ni gikorwa cy'ubucamanza. Nivyo. Gushika ngamugumane nanje gatoya. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Muri Bibiliya y'Icyongereza avuga ngo iri muri ikombe bavuga court ni nka tribunal canke ni kujya vuga inama bavuga utajya mu kigo bahita gute? Mu nama shinga. Yes, inama shinga amateka mugabo cavuga nko mu Cyongereza ngo yizindi mana. Hano bakoresha ijambo abacamanza bakoresha gods utumana kubera ko icyo twacitse muri Kristo Yesu cyatugize icari. Birivuga ngo ukwari niko turi ngaha muri Yohana wa mbere kare ku murongo wa 17. Bige sivuga ngo nta tandukano riri hagati y'uweza n'abezwa kuko bose bakomotse kuri mwe kandi ntibimutera isoni kutwita bene se. Abaheburayo 2:11. Gwino vyumvikana neza yuko wewe ingene Imana ikubona suka abantu bakubona. Imana ikubona uko Kristo mubona kuko icyo Kristo yarose cyose nico yadugize nico yaduhaye. Aravuga ngo naha bushobozi mwisi n'ikuzimu uko nyarwo bushobozi nabuhawe namwe ndabubahaye. Muri Yesaya batubwira ngo ubutwari buzoba ku bitugu vyiwe. Bivuga ngo niwe mutwe w'ishengero, ishengero rikaba umubiri wiwe. Mu yandi majambo Kristo niwe identite y'ishengero. Ni nka kudugiye kurondera ibipapuro administratif bagusaba passport yiwawe ntibakeneye umubiri wawe wose, ntibakeneye ifoto y'umubiri wawe wose, ntibakeneye amaboko yawe, ntibakeneye amaguru yawe. Umutwe urakwiye kugira ngo urepresent ibindi bihimba bindi. Bavuze ngo Kristo niwe mutwe w'ishengero. Vyumvikana neza yuko niwe represent ishengero hano mwinoze. Numva amen message muri kibanza. Numva amen message muri kibanza. Numva amen message muri kibanza. Hallelujah. Hallelujah. Rero ahagaze mu ikombe y'izindi mana zabo yahaye kamere kiwe. Waruzi kufise kamere ka Kristo muri wewe? Waruzi kufise kamere ka Kristo muri wewe? Dusome Petero wa mbere wa kabiri rimwe ku murongo wa 4. Washaka kuhamaga turace tugaruka ngaha kuko ndagomba aha ni mwatahura muca mwumva ico Imana igiye kubwira umuntu wese. Nababwiye sinibuka ko ari dimanche no kwari dimanche. Iyi message mwahawe bishop iri prophétique ku ishengero ryose rya Kristo mu Burundi. Ntabwo ari hano gusa. Ya ishengero. Yarukiriza. Kabiri. Petero wa kabiri. Rimwe ku murongo wa 3 no ku murongo wa 4. Kuko ubushobozi bw'Imana bwayo. Kuko ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubu bugingo. Ndashaka kumbira umuntu heri wati twarahawe ivy'ubu bugingo. Twarahawe ivy'ubu bugingo. Bavuze ivy'ubu bugingo nimumve neza twarahawe ubuzima bwari buri muri Kristo Yesu. Nico gituma Yohana rimwe ku murongo wa 16 bavuga ngo ibibogaboga muri we nivyo twese twahawe ko n'ubuntu bugeretse. Sikibazo sivyo ukenera kuko ivyo ukeneye Kristo yarabiguhaye. Ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheswa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe. Ku murongo wa 4 rero ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vyakabura rugero. Ntibavuze ngo azoduha ivyo yasezeranye. Yaraduha. Ishengero ntituri mu isezerano ryo kuzohabwa ahubwo turi mu gusitswa kw'amasezerano y'ivyo yaduhaye. Ndababwiye ko ishengero atari urwego rusanzwe hano muri nosi ruri hejuru y'amaguverinoma, ruri hejuru y'ama institution yandi mushobora kubona nimutahure neza ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye
vuga ngo vyakabura rugero byakabura rugero vyakabura rugero byakabura bugero bihambaye cyane ivyo ufise ni ivyakabura rugero naho nyine bavuze ngo ivyakabura rugero Bibiliya ikigiriki ntironka ukungene exprima ivyo twahawe ariko amajambo aba makene Paul yageze mu ijuru avuga ngo nabonye ibintu amaso y'umuntu atemererwa kubona mwene majambo hari ivyo Imana yatubikiye amaso y'abatarabona ariko gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ivy'amaso ivyo twiteze kubona mu ijuru si ivyo tumaze kubona numva ivyo umuntu atemererwa kumva hari ibintu umwana umuntu atemererwa kumva gwino icyo tumavuga ngo vyakabura rugero bihambaye cyane si ivyo byose bihambaye cyane papa ejo numvise intaye yawe numva umengo noyitiza gatoya muri ino nyigisho ejo revera pastor yanteye inkuru yadushingiye intahe ukungene muri 2008 umengo no mwaka yavuze madamu wawe yigeze guhura n'abayisukuru baramwesikuruka kandi amafaranga menshi cyane bamuhenze ivyo ntagiye kuvuga kumvuza umwanya kumbwa ngo uyu mupapa aryahamye ariko arasenga ati nyene ayo mamiliyoni nyene barayakubise 2008 amamiliyoni muri 2008 umvise umuntu afise umuriyoni uyo muntu ni nk'umuntu yarafise umuriyaridi muri kino gihe bamukubise amamiliyoni menshi haravuga ati nyene turasubiye kwisuka handi mu cibitoke bahita gute ati ndasubiye kuja kugunuzwa ikagunuza arasenga ati manoya ibi bintu ntuvyemere narabikunze cyane ndavuga wow ibi nivyo bihambaye vyakabaro gishenge bwiza gutahura uno mupapa ryami yumvijwe iri mu bwiyengo vyuko ugende kwitanganyika arakekenya ati sha ubu ni ndari karavuga ni Imana canke n'abadayimoni bagomba kombotoza umuryango wacu ubwo irizwe nirigomba konza kwiyahura mugabe iryo zura bandari mubwira genda kwitanganyika wicareyo uno mupapa araguruka aragenda yicarayo hama yicaye hari abantu bari bahari umengo muvyo yambwiye nini hendo zurangusora umengo hari nko mu masata tubino nk'ivyo ku murango yicaye hari abantu bari bahari aho hantu aca yumvijwe iri mubwiye ngo urabona ujya mu genda ufate ati mu izina rya Yesu ibi navyo nibiki ubwo sinasaze iyo uvuye nawe uri kuragenderwa muri ubwo burya tumviriza urashaka ko ndakugarukanira ivyawe vyanyazwe genda ucakira urya muntu harumvira aragenda kiriko aripanga ukungene abigenza kera ati nyaruka atarakujana ataramufata yambwiye ati umupapa gufasha wofu mufatwa na seiya amufata ngaha undi ati we nibiki wewe ati umva ndagufasha ati nivyo ukavuga ati ndagufasha kuko yabaje madamu bati abantu bakwibye nabutsi ntuzaho two barundi ati nta baje gutyo nyene nabo ni ndababonye no bamenya mugabo sinzi irengero ryawe aramufata ati ndagufasha ati iki ndagufasha acha telefona madamu bati unyene nyaruka ngurumva harona goma ati mvuze unyene fata taxi utse unsange ngaha agoma mufasha vuga ngo agoma mufasha madamu wacu arashika ashitse akubise ijisho umuntu yafashe ati nuyo nyene ubundi ati nakubwiye ko ndagufashe nta munsi nta foto yamweretse nta kintu na kimwe ariko agendera ku makuru ariko arahabwa nijoro inyuma yaho bamujana muri Beseri burya nta mwanya waheze aterekanye aho abandi bari barafatwa bose habuzemo amafaranga make bari bamaze gukoresha ngo bamaze kugura ngo bitenge baguma baja buki Kongo ariko aragarukana ayatari make iyo sensibilité spirituelle yagiye kwishengero kubera ki umuntu bimworohera gupanga ikinyoma cyukungena za kukwesikoka kandi akayacikana twahawe ivyakabura rugero bihambaye cyane
si pastori si apotre ni no muri 2008 sirama ko 2008 yerakina umubebe spirituel. Haleluya. Ariko ivyagiye biragaruka kubera iki? Ivyo yahawe vy'akabura rugero bihambaye cyane murya murongo kugira ngo bidutere gusangira akameremere nkiwe. Yarukizo murongo. Aha. Kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo. Dusangiye n'Imana akameremere kayo. Yesu yaramenye neza ko ikori bari ko baramuronderako nubwo atarifise nayo yarafise Yudaya yatwaye ariko hariho urufi mu mazi ruyafise. Abwira Petero genda uroba urufi rwasami kukuremo amafaranga bakeneye kandi ntaho batwereka bamugaruye ubwo rufi rwa rufise exactement ayo yarakeneye. Yo ako kameremere kayo niko katumye adakehanirwa n'umunsi no. Yesu abamabwira ikintu kimwe kugira ubuzima bw'Imana si ukugira vyose ata disposition mugabo nuko igihe cyose ubikeneye biba biri disponible kuza huri. Numva ameni mesera muri kibanza. Numva ameni mesera muri kibanza. Haleluya. Haleluya. Bisura kuba bitahari uwo mwanya ariko aho biri biraza kuza. Numva ameni mesera muri kibanza. Ivy'akabura rugero bidutera gusanga n'Imana akameremere. Iki kintu twocumva nk'ishengero then cya tuvuga rero ubuzima bw'ishengero twiza kubaho. Haleluya. Haleluya. Ako kameremere k'Imana niko katumye Kristo akiringa ebabwira icyo Kristo yashoboye kuba hano mu inosi n'iki shengero ibwirizwa kuba. Nimwe ni plus. Ahubwo mwabona mvuze ngo ni plus ico ni kirimo. Kubera ko yavuze ngo abanyizeye ibikorwa jewe nkora nabo bazobikora ico ni cyambere ariko bazokora nibibiruta kuko mwe mufise umwanya jewe ngiye gusubira kwa data. Umunsi makene gutegura Pasika nta mafaranga bari afise yo kugura no yarakeneye kuja i Yerusalemu nta mafaranga yarafise yo gukota indogoba imujanayo. Ngase arabwira tumvirize ni mugende hariya mu hana hefu hari nyana y'indogoba batanu mwarayigenderako mugende muyiziture ntaramwe mbona yasavye ruhusha kandi arabwira ati muze guhurana nyeneyo niyababaza muze kumubwire ngo data buja. Baba nusiriko tukiri kumwe muri kino kibanza ati ko ndakwereka ko nta mpamvu yuko Satani akwereka yuko uri umuntu pure uri umuntu atacamaze uri umuntu wahari inyuma nubwo societe ari bya yagutoreje nibyo societe ari bya yakubwiye nubwo ababanye ariko bakuvishije abigisha bakwigishije ariyo definition baguhaye ico sico ishengero riri. Mumubwire ngo data buja arayikeneye. Haleluya. Kumusangira kameremere kayo. Tugendere handi rero muri Zaburi. Aha rero Imana iri mu ikombe iri mu nama nkuru. Yututumana dufise kameremere k'Imana. Kayo. Aribo bacapfa ngo ndumucamanza. Kajewe. Ikintu tacumva. Bizotugora kungene uzoshobora gushitsa itizuru ryakuzaniye hano muri no sinumva mbene yambura kiro kibanza. Amina. Haleluya. Haleluya. Isengero nababwe isengero ry'u Burundi n'umutwaro wanje kandi ize neza nakekeranya ko hari gihe rizokura hari gihe rizova mu bwana hari gihe rizoshika muri maturite Imana igomba hari gihe rizofata position yaryo rigafata ingingo zibereye kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Uko ibintu bimeze uyu munsi siko bizokwama. Siko bizokwama. Uyu munsi baribona siko bazohora baribona. Siko bizohora. Isengero barikengera. Yes. Siko bizohora. Hari igihe ubuherezi buzo buri hejuru y'ubwami. Hari igihe Samweli abari wazo bariko arimika Sauli ari wazo bariko arimika Dawidi. Uva meni meseza buri kibanza. Haleluya. Abibaza ko ari bisanzwe ishengero sanu gusa turuhukira abaruhuka baracyari abana abakuze mu ishengero baraharuhira. Nuva ameni meze neza
uri nivyo no uri umwana ico gihe agiye kuguhanagura mose uza iyo umaze gukura ubwigo nk'Ezekiel ngo amarira yawe abe amaviranda uce wihanagura ugende kuvugishwa utitaye ku rupfu rw'umugore wawe ntuniyumvire birebire nta nikiriyo uze kubwira abantu Imana yinvestisa mu ishengero ni yinvestisa mu gushiramo amafaranga yinvestisa mu gushiramo persecution. My God. Igihe cyose uri kurababazwa ubimenye neza yuko Imana ikirashira umutahe muri wewe Komeye. Kuko umubabaro mu bijanye n'ishengero nturiho kugira ngo wice ishengero. Umubabaro ni gise ishengero bikene kugira ngo rivyari kanguru. Gico gituma wumva umengo uravyumva warashitse uri kurasubira inyuma uri kurafa. Ishengero iyo rikorera abaho ubuzima ribwizwa kubaho riraruhya cyane rirarira cyane riraboroga cyane nuko kuri Okay, Yesu yarabivuze sindi ko ndabivuga kintu umwe yiwe nahabu kumenya umutima we kubijana n'ibishengero naravuze ko twuma dusome ngaho mugabo nyemera dusome muri Yohana gena muri Yohana igice ni ca 16. Okay, hera kuri 20 semi haranditswe ngo nukuri ndababwire mweho muzorira mu boroge ndagucire mu gatoya bisho si hose Yesu mu kuvuga yatangura kuvuga ngo nukuri ikintu cyose Yesu yabanza kuvuga ngo nukuri iyo yari ndahiro yuko atakintu nakimwe kizoshobora gukura hico kintu hari byo Yesu yavuze tubona byahinduwe n'ibindi byabaye mugabo yari ndavuga ati nukuri ni nka kujya kuri sheke yawe ushobora kuyibara iyo waheje kubara sheke yawe nta kindi kintu kindi washaka kuyikoresha abakora ama operation bancaire muravyumva iyo sheke bayibaze bagashaka ko tuyaturongo hariya hejuru ifa ngumani majambo nta kindi kintu kindi bashaka kongerako barazitiye Yesu arize avuga ati nukuri ni double signature kuri sheke nashaka bara amafaranga yiwawe udasinye kabiri ntayo baguha siriko muriko muranyumva ifa mu yani majambo iri jambo agiye kuvuga ngaha ni message y'ubuzima bw'ishenge idashobora guhindurwa n'ikintu kimwe rero abaza babwira ngumva yaravyoroheje urazi now we have the easiest life on earth abantu ndakekeranye ko abantu hari ishengero abavyeyi muri ngaha mwavyaye nta munsi numwe kuvyara vyigeze biba ikintu coroshe Ico gituma mama bacu amamenasi bakunda kutugira ko tukira abana ngurazi gise cawe nari ngene uyu munsi umwe kuzomenya ico kintu mugabo n'uyu munsi nasanze ntarakimenya kuko umugore wanigerageje kwimubaza none ico gise kimeze gute ati si bintu ico womenya si bintu nta muvyeyi ndigera numva ngo ngurumva ngo amaze kuvyara kenshi ngo ramenye igise ikimenyego kuko ntanda iza isa n'iyindi muriko muranyumva rero twagiye rero bishop agomba uyu n'umugore ari kuri table nukuri ndababwire mweho muzorira mu boroge avuze ngo iki muzogira iki tuzorira tuboroge gira umuntu ari wawe uti uzorira kandi ongera uboroge niko biri ivyo ni ntabanduka nimba ukeneye gukora igikorwa cy'uwagutumye hakiri ku murango nuko utahura buno buzima ino eta y'ishengero harimo kurira no kuboroga ibitangaza biriko birakoreka ndabizi neza ko ivyo bitangaza byavuye mu kurira no mu kuboroga akagurukare kukandi komeza mugenzi ngo iki bazorira baboroge ariko abisibo bazonezerwa bari mu kiruhuko bariko barajubira wowe umenye neza ko nimba ukeneye intahe kandi ukeneye ubuzima bw'isengero nyakuri rya Kristo hariho kurira no kuboroga baryumve aho hantu ntuhave baryumve
mweho muzorira mu boroge marira nimba mukeneye kugira umunezero wo kubona abariko baravuka nta kintu kibabaje. Yesu yavuze ngo twari tumeze nk'umugore akuriwe tugeze kuvyara twavyaye umuyaga ntabo kuba mwisi twazanye. Most of churches nga mu Burundi sivyara umuyaga. Umuyaga ninde? N'umukristo atigera n'umunsi numwe atahura ico ubukristo buri. Ni wa mukristo azagakora ivyaha mu nzu y'Imana. Ni wa mukristo aza ntahinduke. Abo nibo tugwijije. Abo kuba mwisi Imana kene ko tuvyara ni wa wundi yiteguriye ari ikintu kibo wigeze kumushinga naye tukimenyana. Ingene Imana gukuye ngahi Bujumbura ikakudugana ruguru imwara tazi yagiye yambwa tegura impuzu hari gikorano giyemo nta pastori bavuganye nta muru n'umukozi Imana bavuganye araduga aragenda yahagarati umviriza kati bubamfu bandanya aragenda ageze anasanga umuntu amurindiriye arambwa ati mukozi Imana karibu twari tukurindiriye afisa makuru amukuye ngaha ariko hari abandi bantu basenga babwiwe ngo umukozi w'Imana w'iki gikorane nzomubazanira avuye Bujumbura bamubonye ati karibu umukozi w'Imana ingo tugende aho Imana yagutuma. Habo kuba mwisi n'uw'Imana ibwira ati rekura ivyo byose ufise akabirekura. Abacu banka no kurekura ikigira 10 ngo ni menshi azorekura imodoka banka kurekura umushahara kugira ngo ukore Imana ngo ya ngo nta Mana yombwira ivyo ngirasi ko nkeneye kubaho. Ababa mwisi Kristo akeneye niba abandi avuze bavuga ati ndiyo Bwana ndi hano musavyi wanje. Yesu avuze kuti ndatuma ninde tugavuga ati ndi hano mwami nabarije utuma. Tukene ibintu vyoroshe muri kino gihe kwe nawe ngo ngushira mu bwenge ari gihe atabwenge bujamo kuko ubwenge bw'Imana buruta ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abantu. Vuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge n'ubupfu ku Mana. Hari byo kubwira ukamengo n'ubupfu ivyo yabwiye no mupapa umushinga ntawe ijunure njya byari ibintu by'ubupfu. Ivyo yamubwiye byari ibintu by'ubupfu kuduga utazi yugiye. Mbwa Imana yamaze gutegura byose. Mweho muzorira mu boroge ariko abizi bazonezerwa. Arasubiyemo mweho muzobabara ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero. Naho ibihugu nivyaba biriko biratabagwa ubukene bwabo buriko buraranduranwa n'imizi indwara z'amakansere ziriko zirasigwa ku iherezo abantu basigaye bafise une espérance de vie iri hejuru tuzonezerwa. Umunezero wanje nturi mu vy'Imana yampaye. Umunezero wanje uri mu vy'Imana wewe yaguhaye. Umunezero w'abacamanza si promotion bahawe. Imana ikeneye kunyirura muri biro maze igende ko ndarira inzanira abantu banshingira intaye. Mbona ubuzima bw'abantu bwahindutse. Ubuzima bw'umuntu yakize sida cyari kimuga ca mugurutse ntibishobora kugeranywa n'ubuzima bw'umuntu bwahindutse. Aho wa muntu ashobora kuba bamuhevye mu muryango bamutaye. Musi nakiri mu mama n'umukobwa avyaye gatatu ku bagabo batatu batandukanye. Ambye ati mama yavyaye abana batatu nyene ku bagabo batatu batandukanye. Ati mama wanje yandura umugera ati yapfuye atanumwe mu muryango abizi ngo papa numva bavuga ngo yitwa ati uyu munsi nanje mba mu hoteli kubera ko ndabemerera ko nzoba ari hayo mafaranga afise umwana w'uruyoye yavyariye mu hoteli ariko arambwira ubuzima bwa mama wiwe nta kintu na kimwe cavuyeko nibwo buzima ariko arasubiramo. Satani kuko afise umwanya muto arazwi na
amaximiza uwo mwanya umubabaro w'abantu bameze batyo, akamongereza ingorane mu zindi, kubera ko mu ishengero nta mutima w'urukundo ugihari. Nta muntu yumva yo kwigura ubuzima bw'iwawe, nta muntu yumva we yoheba ivyo kugira ngo ashobore kurekipera ubuzima bw'iwawe. Impamvu tutabona gukora kw'Imana birivuga ngo ishengero rya mbere ryari ryubakiye ku rukundo. Nta numwe yavuga ngo ikintu ni icanje, ico ufise Imana ibayira kigutiza, ishobora kukikwaka umwanya kuva ati gishire naka cyangwa gikoresha iki. Mugabo uyu munsi mu ishengero buri muntu wese ashaka guyiwe. Iyo ndiko ndumviriza abana nakira mu biro baza bambwira amakuba ivyago barimo, urumva neza ko Satana profita igihe ca faiblesse zabo. Arazi kuza bashoje bataronse ico barya, ariko ubundi mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo kurya ntibikabure. Ntibwiza kuzana amafaranga gusa, zana n'imiceri nayo, zana n'ibiharage navyo. Hari abantu badakeneye amafaranga, hari abantu bakeneye impuzu, hari abantu bakeneye uwo muceri, hari abantu bakeneye ubu yashobora kunywa uwo munsi mukabura avuyemo. Ariko benshi musika mubikora kugira ngo Imana yishure ibibazo vyanyu. Kurumva kugira ngo iyo visa ndayironke nace ntanga ikima cyo kuja kuraba abagwayi kwa muganga. Gushika ryari tuzokwama turiko turakora commerce ku Mana. Ego nivyo ndabize na principe spirituel akora. Mugaho ubundi ishengero ryabwiza gukora ibikorwa be nivyo kugira ngo Imana igire ikoreye ubuzima bwabo. Ishengero ryabwiza kugira n'umuvyeyi ateza kurizwa n'abariko bararira, kubabazwa n'abababaye. Ugenda imbere y'Imana ko bati Imana simva nga utambwingere kino ndakigenza. Mu mwaraza randa muri birabwe ati je mfite imyaka 59 mugakwira ngo ushobore kubesha habuzukura abana banje bantanye heza kumaza guhamagara mugabaza tugasambana 59 ans. Urambwira ko atari umuvumo muri ako karere. Hari gihe dukeneye ngo ikanguro rifata ikibanza, mugabo imbere ko ikanguro rifata ikibanza ishengero ribwiza kubanza ubwa mbere na mbere guhinduka. Twe turabacamanza, nitwebwe Imana ifise umunsi umwe Bishop Imana irambwira ngo nimwebwe sigaranye, nimwamemukira nk'abandi nta bandi niyiteze bisoba biheze. Iyo ngora singora kubera ko ari kindi kintu niteze, ndazi ko mfise umwanya muto. Nabasomeye ijambo rivuga ngo data arakora nanje ndakora. Ahantu hose Yesu yagiye agira ibibazo n'abanyedini bashaka gukurikiza urutonde ruhasanzwe, gukurikiza ibyagezwe by'isabato. Mugarabaza ninde bafise umwana, ninde bafise igitungwa kontako kikagira ikibazo akanku gitabara ngo uri ku isabato. Reka abwira ishengero nta sensibilité tugifise yo kubabazwa n'abantu bari kubarababara. Yohana igice cya 5 n'amajambo akora ku mutima wanje cyane. Yesu aza kukidengera Betesida sanga umugabo ahagwariye amaze imyaka 38 ans. Aramubaza urashaka gukira? Kubera igikomere umugabo yari afise imyaka 38 yamara karabona bariko barakira bamucako. Hari gihe bigusaba ko ureka abandi bagatabagwa mu gishingo ciwawe. Uyu mugabo yishura inyinshi dahwanye nico Yesu amubajije. Hamwaje turashaka gukira, yari kwishura yego. Mugabo yishuye ngo nta muntu ufise. Shaka babwira uyu munsi eji gravity n'abandi bose bashaka kuba baje n'uyu munsi haracyari hamaka be nayo batagira abantu. Hari abana b'abakobwa batwaye amada kubera babuze abantu. Umwana umwe ambwira ukungene yagiye gusambana samba n'umugabo angana na se. Tamaze ivyo wabikoreye iki? Arambwira ngo nashaka Minerval kugira ngo nige. Biratworohera kuca dushoka duca urubanza. Mugabo nta musi n'umwe Yesu yigeze ashira imbere kubona igikorwa cyakozwe atabanje kuraba icyatumye ico gikorwa gikorwa, kuko ni umutima w'Imana. Aravuga nagiye gukora ivyo kugira ngo ngene ni ishengero turihe dufise amahera yo kwirirwa ku ma plage,
guhindura umuhuzo ko bukiye kubwije abantu bariko barafa. Kubera kungena abantu bari désespéré muri kino gihe. Mwaraza arambwira ngo nabaye obligé yo kuba umupede kugira ngo ushobore kuronka ukungene mbaho. Cyo gihe twari duhuye mu ibarabara zariruka inyuma y'uwanje. Hambwira apote yabonye ubutumwa bwanje kuri televiziyo. Haravuga ati tabara ubuzima bwanje. Cyewe ninjiye mu bintu ribaza ngo ndiko nshaka umwene mbaho mugabo ngeze ahantu habi. Kubera iki absence ya justice. Aya marira y'amaborogo garuka muri Yohana. Aya marira n'amaborogo abwiza kuba caractéristique y'ishengero rikora ibikorwa byo waritumye hakibona. Genda muri Zaburi 82 murongo wa 2. Iti muzogeza he kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Imana ikirabwira abacamanza muzogeza ryari? Mucira imanza umugoyigoyi n'imfuvyi, mucira impazwa n'umurushwa imanza zigororotse. Ikici shengero riri? Mutabara umugoyigoyi n'umukene. Umugoyigoyi hagati aho n'umuntu ari faible go kumwihanganira. Mubakure mu maboko y'abanyakibi. Mugiriki mubakure mu maboko y'abanyakibi. Abo mbwiye rero aho n'Imana ari kiravuga ntaco bazi, ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza, amatanguriro yose y'isi aranyiganyiga. Ni je ubwanje navuze nti muri Imana. Gato kwibaza k'ivyo vyose baje kuvuga hejuru atavyo woshobora, ariko agaze kubwira niwe nyene ubwiwe yivugiye ati wewe uri Imana. Wewe wokora ibikorwa vyanje nk'Imana. Wewe wogaragaza ubuzima bwanje nk'Imana. Mugabo dufise gutinyira amagara yacu, dufise gutinyirira ubugingo bwacu. Duheze muri Imana mwese muri abana bisumba vyose, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mubaganwa. Muzopfa nk'umwe, muzotemba nk'umwe wo mubaganwa. Shaka ugeze ngaho umwanya bamaye wageze kumurenzo ugaruka kubandanya kuba Mungu. Mugabo ndafise iki kibazo kimwe gusa shaka kutahana. Urashobora kuba umuntu Imana yiteguriye gucishirizamo. Bivuga ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu bayo. Uriteguye ko Imana gucishirizamo? Kuko nico kibazo umunsi gihari. Ikidengere Betesida kirahari. Umumare ko kuzikura amazi bitangaze bigakoreka arahari. Ariko habuze umuntu. Imana icishiriza. Doshobora kuja kuzana uwi wabo. Abari wakira mu gishingo c'uwatazi. Imana izoduhembera ivyo twikoreye, ivyo twakoreye abacu. Ariko Imana izoduhembera ivyo twakoreye abandi. Nta kinchati mu marekaza kwa Corneliyo. Ngo ugusenga kwawe no kugirira ubuntu abantu benshi vyaraduze vyubaka icibutsi imbere y'Imana. Imana ahicishije amaso yabona ico cibutso. Uri umuntu Imana ikeneye. Ni wowe Imana yazanye, ni wowe Imana ifise, niwe mucamanza ifise. Nimba utinye kubagobotora amaboko y'umunyakibi nta wundi, kuko ab'Imana ikirarondera muri kino gihe n'abafise umutima w'ubucunguzi, n'abafise umutima w'ubutabazi. Isengesho ryanje nuko ishengero tugaruka ku rufatiro rwa kera. Ari gihe nazovyibagira.
twarashobora guheba ibindi bintu byose ko turasengera umuntu ishengero ryose tugahagarika ibikorwa byacu tukaza takindi kituzanye atari kwinginga Imana kubw'ikibazo cy'umuntu. Nta musi n'umwe ivyo bikorwa twabikoze tutabonye Imana ikiratabara. Hari ibyo tubona mu mbabare, hari abantu tujana ku mpanda batari kuja ku mpanda kuko babuze umuntu. Bishop mbabare just umunota umwe gusa. Yesaya 59. Yesaya 59 umurongo wa 15 n'umurongo wa 15 15 haravuga ngo ni koko ukuri kurakamanganye kandi uwuhunze ibibi aba yinyagishije. Ibaze ahantu aho umuntu wese ahunze ikibi. Mana we, uwo muntu aba yinyagishije. Mana we, tugire imbabazi. Umugabo wese Imana ihezagiye mu bifadika guhunga ikibi cyuko yoca inyuma umugore wiwe canke yorenga ibigo mukabuka abandi bakorana bimwe acacika sibe. Ariho bigeze kubwira ngo nimburi febre udashoboye kudraga tuzomukuzanira. Ico gihe turimo ukuri kurakamanganye. Dukeneye ibiryohera amatwi y'abantu, dukeneye kwizeza abantu Imana itanatubwiye ko izobakorera kugira ngo basi, kuko abantu benshi bari desespere. Umuntu wose ashatse kuvuga message tumbereye, uyo muntu aba yinyagishije. Ariko ivuga ngo uhoraho yarabibonye biramubabaza kuko atabiroranye biriho. Umviza 16 hacavuga ngo kandi abona yuko atamuntu ariho, atangazwa nuko atawo kubahagarikira. Nico catumye ukwiwe kuboko, ariko yazanishije agakiza kandi goroka kuyiwe niko yishimikije. Muco bizavuga ngo ntiyigeze abona umuntu yoshobora kwintercede. Isengesho ryanje nuko muri no misi wowe umuntu Imana igiye kwironkera. Ivuga ati nabomye, yarabwiye samwe nabomye umuntu afise umutima uhwanye no. Nabomye muri commentaire bavuga ngo nari ngize igende ko ndarondera nabuze, finally I have found a man after my heart. Hamwe uyu munsi nyonga zima n'umwanya nyonga zima ndazikoze kozera nyurangana hano hano. Imana irakubona nk'umuntu ivuga ngo nabonye umuntu afise umutima uhwanye no wanje. Nabonye umuntu afise umutima havuye wanje acasubiwe. Nabonye umuntu ashobora kubabazwa n'ibiriko birambabaza. Iryo niryo shengero Kristo ashaka. Dimanche nzobabwira ishengero irresponsable n'ishengero irresponsable. Irresponsible church and the responsible church. Niho nzoragiriza ino seminari yanje. Ariko ndazi ko nabaje nyuma yanje bafise byinshi biteye ubwo bihambaye mukeneye kumva. Unyemere dukomera amashimwe ijambo ry'Imana.